tunapendana, maneno ya kuchomeza nisiposhiba ongeza, Maulana kishanipa mwanadamu hawezi. Yes, nuko bimeze si izere yonyene ari kumwe na Too Faster nono munsi igenekerezo rya gatatu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2020 niyo nzima na So Salum Lolilo yasohoye indirimbo sasa n'indirimbo yise Kame Data. Kanani Kame Data? Kale Kamwansi. Sikiliza wewe. You are now tuned into 87.6 Buja FM, the new Bujumbura voice. Yes, atika tam tam kadogo dogo kameumbika n'indirimbo yasohotse no munsi igenekerezo rya gatatu kwezi kwa kabiri n'indirimbo yise Yes Kame Data. Today muri Hit Connection turi kumwe na the one and the only Lizo Manizo Foshizo Mzizi Wajiwe Simba Gang. Twende kazi mzee. Kame Data, Kame Data, Police again. Simba katoto moto moto, ninakula hadi makoko, sinywi gongo wala msongo, katani huwa kwa mitongo. Katamtam kadogo dogo, kameumbika shepula kimodo modo, kenye mauno yani rojo rojo, kakina makanotesa wangu moyo. Usijifanyi uko bize, fata ma ex wangu waulize, nipe utamu nikutoe krize, chumbani barazani mini shulike. Go down, go down, go down, slow down, slow down, slow down. Kame Data, Kame Data, Kame Data, Kame Data, Kame Data, Kame Data. Sambusa kwa muhogo, keupe si mkorogo, mama mia natoka jasho, naingia nikitoka nafunga mlango. Mwake toto embe dodo tunakulaga, soko ndombolo tunachezaga, no michoko tukicheza kana nitokotesha kana ningoromesha. Yomi toko tukicheza kana nitokotesha kana ningoromesha. Mwili kama chatu chatu na kuwa fyatu fyatu, kanapokuwa kitandani nazidi kukatachi tachu tamkati kwa kati, ndani kwa ndani kisiwani. Shuka down utanikuta. Yes, tuko imedzeni niyo nzima na So Salum Lolilo aka Simba yatuzana indirimbo yise Kame Data. Tumwakire mu bwami bw'isamirizi Buja FM Easy udufase kwakira neza niyo nzima na So Salum Lolilo. Lizo Manizo Foshizo Mzizi Wajiwe. Hajya ngo acabahereza gute? Acabahereza Simba Ntare Rugamba Chambara Burundi. Guruma. Weze. Ni Chambara Ntama cyangwa Chambara Burundi? Chambara Burundi. Oh. Yes, niyo nzima na So Salum. Ariko nuwankuru kwa varemera ko gwiruka. Nuwo bayanka barimvye b'abarundi. Aremera yuko Lizo Manizo ariko arakora vraiment. Murakoze cyane. Yes, karibu cyane. Yego. Meze neza? Yego ndashima Imana. Wahinduye look. Kabisa nahinduye byose, look style, byose byahindutse. Ndi akubwira uhinduye? Oba urazi abacuranzi duhura n'abantu benshi cyane. Duhura n'abantu benshi kandi ugasanga baduha impanuro, a partir y'izo mpanuro baduha tukagenda tuzikurikirana. Lilo atakibarizwa mu Nyakabiga. Ego Lilo asigaba ikiriri. Asigaba ikiriri. Ego kubikiriri nibaza ko bitandukanye cyane no mu Nyakabiga. Nico kimwe. Ni endroit gusa ishanja mugabo nico kimwe. Imico iratandukanye nivyo. Usanga ahantu hatekereje, ahantu hameze bien, ahantu hazimvye, ahantu ni byinshi. Mugabo haguma hari mu Burundi. Iyo baye hazimvye bisigura ko nawe uri kurazimba. Ico nivyo nisanzwe ndazimvye nico gituma batambona mu ma concert menshi atandukanye parce que kuronga Lolilo ubonye utegeza ko ufise inoti.
neza cyane kuronka rero ubu unye bisaba ko uba ufise inoti kandi kwiriye ntitugiye kwivugira hano ariko ni wamukenera uraza kumurondera mu bundi buryo rero ufatwa nko mu maririmbye ko baragira comeback yes ni ukuvuga ngo uremera ko ari ahantu wari warapotereye ubu wagarutse ego rero ubunye yifata nk'umu underground buri munsi parce que umu underground abafise umutima wo gusohoka ashike aho abandi bashitse rero kuri jewe nifata nk'umu underground kubera nkore cyane shike aho shaka uyu munsi wifata nk'umu underground bivuze ngo hari igihe wigeze kuba wowe yumva kuri umustar canke superstar kabisa ivyo nibisanzwe ari umaze kubona abantu baragushuhiye urakunzwe urazwe ahantu henshi urakoze ibiteramo ahantu henshi uca wumva ko wameza amababa ukashaka kuduga hejuru y'abantu ukashaka kwigira ibindi bintu mugabo barampanuye baransubira ko Lolilo ndasubiye kuba umuntu asanzwe ku muntu wari we wese indero gushimira abantu kumviriza impanuro z'abantu nukonye kenshi bikunda gutegwa n'ikaho mu artiste yumva kumengo yaduze hejuru y'abandi usanga ariho abatiste amaze kubona ko ahitinze kabiri gatatu akaca yumva ko we asumba abantu bose ku isi ico sico ba ni 6 gusa mugabo umuntu ushaka kurete na 6 zawe neza utegezwa kwishira hasi abantu bo bagushira hejuru nibaza ko hari igihe wabayeho abantu bakubwira ati gira gutya ukaca wumva umengo wapi umustare nkanje nakwiye kwifata gutyo ariko ako gatima kaje kagatuma rero yumva ko ndakwiye gusubira hasi hari habaye iki byagenze gute kugira wumvire uwo muntu canke wumvire ako gatima kakubwira ko ukwiye gusubira hasi urakoze cyane Marve ico kintu vraiment Lolilo yari undi muntu Lolilo yumva ko we ashoboye ibintu vyose ko ari hejuru y'abantu ko ameze urumva nari meze nabi nigenza nabi mugabo naronse abahanuzi benshi cyane mu ex wanje ndamushimiye cyane Loriane yahinduye ibintu byinshi cyane kuri jewe yatangwe kumbwira ifoko uhinduka ifoko wifata gutya hanyuma ndahura n'abandi hariho abakopine hariho abagenzi hariho abandi benshi bamaze kumanura abafans abajournaliste barambwira Lolilo itware buke ifate gutya ifoko uhinduka naho nacetangura rero guhinduka mu wundi muntu basi aho twese tugize gutya turakanuye amaso uvuze ngo mu ex yani mu ex wanje Lolilo yani mu ex uri mukiri kumwe yani turi kumwe ivyo biri bimaze kuvugwa ahantu henshi nahantu hatandukanye ubu tushaka kukwiza amezi 2 n'inusu rero tari kumwe ubu Lolilo afise uwundi bari kumwe no Lolilo ari wenyene ari single boy tubandanye n'umuziki tubandanye n'ibyacu twinjira neza na neza mu muziki nabwo n'ubundi buzima nibihe bintu bikunda gutuma canke nizahe nyifato voilà nenda kizanye nabe nizahe nyifato zikunda kugaragara ku bucuraranzi yumva ko yabariwe 6 usanga atangwe gutukana agatuka abacuraranzi bagenzi biwe agatangura kugwana hovyo agatukana n'abantu hovyo akagenda ahantu hose akumva ko ashoboye ibintu vyose quelquefois akabona ko bamuboneye ko niwe atwara isi yose izunguruka kuri we izo ni nyifato z'umucuraranzi akabona ko adashobora gukora igiteramo cyarico cyose akumva ko ashaka amamiliyoni atarashika ku mamiliyoni akikompara n'aba legend canke akikompara n'abacuraranzi bamaze gusumba bamaze gushika kure nka Diamond Platinum canke Rick Ross canke nde ukasanga izo nyifato sinziza ugasanga ibintu vyose kuri we biri musi yiwe ariko tuvuge experience vécue uko wabayeho wewe uko wifata kwari uko nyene ivyo vyose navuga narabikora nabona ko nana kimwe gishobora kukumpara nana kimwe gishobora nashobora gutora ikintu cy'umuntu wari we wese parce que niyaminira parce que ndi Lolilo gutyo meme na Lolilo arisa arumva abantu arumviriza impanuro arakurikira abantu umuntu wari we wese arama konsenga yumviriza aba muto abakuze mwumviriza parce que ubuzima ni bugufi cyane
ubuzima ni bugufi cyane n'amajambo amwe ariko aravugwa na Roriro. Ni Roriro yaje hano kutubwira ku ndirimbo yiwe, ariko kandi turafise umwanya uhagije kugira ngo dushobore kumenya byinshi kandi bihagije kuri Roriro. Kameumbika shepula kimodomodo. Rimwe nemwe batubwira ko Msanini Kyocha Jamii umu artiste cyangwa usanzwe akora ibikorwa mvabwenge ni cirore cabene igihugu bamuraba bagatora uko bakwiye kubaho. Roriro niko abibona. Ego ico kintu nico Marvin, parce que umucuraranzi ni cirore. Umuntu wari wese arabira example kuri we. Abana bato barabona muziki yabo kuri televiziyo cyangwa amasinema y'abari bakire babareresi, mugabo agashaka kuba nkawe, akaraba kwafe atora kuri we, akaraba impuzu yambaye kuri we, akaraba ibintu byose, ikirato gisose cyangwa igiki, akagishaka kurya ingeso, ukuntu yifata byose akamwigana. Rero umucuraranzi ategerezwa kuba exemplaire ku bantu bari bose, ku bana, ku bakuze, ku bajene, ku baki bose barabira kuri umucuraranzi. Ico nico umucuraranzi ni cirore. Mbere ko twinjira neza na neza mu ndirimbo kugira ngo dusigurire ijambo rimwe riri mu ndirimbo, utubazo turacaza, ariko numva umengo nshaka kumenya mu myaka yose umaze uririmba, ugerageje kuraba ahantu woba, aho waciye, ivyo waciyemwo, hari ahantu ubona kuvuga ati hariho imyaka nk'ibiri canke itatu natakaje? Ego ico nico natakaje imyaka itari mike ngiye Burayi, natakaje imyaka 5. Iyo myaka 5 yatumye subira inyuma, parce que Lolo yari yamaze kurenga karimbi, yari uwundi mucuraranzi nakora ibiteramo partout en Europe, Norvège, Danemark, Suède, Irlande, Belgique, France, Italie, Australie, South Africa, Canada. Nagenda hose nshatse ngakora igiteramo, kandi vyose biri kuri YouTube. Ariko natakaje iyo myaka 5, ndagaruka mu gihugu nasanze abandi bakoze bashitse kure. Ego gusohoka bituma umuntu atakaza imyaka canke hari ukundi kuntu wasamaye n'ama etage ugeze hari? Mfuze ico nico mugabo novuga ko umucuraranza agiye hanze aratakaza cyane, parce que acabona ko yashitse, acabona ko vyose akora ari hanze. Aba example aro bacuraranzi benshi bari hanze ubu nyene bagikora, parce que bagiye hanze baricaye, baca biyumvira ibindi bintu vyari ya nyene nibibaza ko bategerezwa gukora, bakibagira igihugu. Na nico gituma cyatumye ko ngaruka ngaha, parce que naribagiye imico yiwacu, naribagiye ivyiwacu, naribagiye ibintu vyose vyo ngaha. Mugabo ngaruse ngaha nasanze c'est comme ça, abandi barevoluer, barasize kera cyane. Rero ifoko nanje mpinduka ngakurikira ukuntu bakora. Na nico gituma nakoze, natanguye gukora, nakoze imyaka myinshi, nakoze imyaka 8. Mu myaka 6 yose na raba ukuntu nogaruka comeback yanje. Mais la fois passée niyo natanguye muri 2019 gutangura gusohoka, ngisohora guitare, igisohora Romeo et Juliette cange Mi Amor. Hanyuma uno musi aho nshitse vraiment ndashimye cyane impanuro z'abantu, abafanzi banje, abajournaliste. Ni gikorwa kinini cyane, n'abantu benshi cyane bamfashije gushika kugira ngo shike ngaha uno musi ndi. Rero ni bino vyinshi bitandukanye wize muri urwo rugendo rwawe rwa music, warize kwihangana, kumvira impanuro zitandukanye. Mbega Lolilo ubona pour le moment arafisa agaciro akwiriye? Ego vraiment ico kintu vraiment kirahari kabisa, parce que Lolilo yahindutse ingeso. Ico ni kintu kinini kwanza kuri jewe. Amahera ibiki oya, aho mu kibano ubona Lolilo ubu bamufata gute? Bamufata nk'umugabo, nk'umuntu afise famille, nk'umucuraranzi afise niveau, parce que barankunda. Ico ni cyambere. Ubwa kabiri barashima akazi kanje, baranyubaha kuko ndabubaha. Hanyuma namaze kuba uwundi muntu, c'est normal ko banyubaha, parce que utubashe nishobora kubahwa. Lolilo uvuze ngo ibintu vy'akazi, hajya ngo gukora akazi canke business ni ibintu bigoye, cyane. Ni nk'umuziki nyene uragoye. Kugira ngo ubigere ko bisabiki? Utegerezwa kuba bifise, namanda bivuga buri munsi, il faut kuba ufise kugira ube musicien wa vrai. Il faut kuba ufise base y'umuziki, na base y'umuziki ikozwe n'ibintu bitanu. Utafise ivyo bintu bitanu ntushobora gushika kure.
we ibintu bitatu Lolilo yiyumvira ava yuko atangura music kugira ngo avuga ati je ndashaka kuzobiki cyangwa ndashaka uzoshika kuri iki bitatu gusa. Icyambere na mbere ni indero, utegeza ko ufise indero, ndafise indero na hamwe woshika. Icya kabiri ufise talent, udafise talent nshobora kuja aho ushaka. Icya kabiri ni talent, icya gatatu no kuba uzi icyo ushaka mu buzima ukihangana. Udakutihanganye na kimwe woshika ko utegereza kwihangana. Hariho abashobora kugutuka, hariho amabarriere menshi, hariho ama-obstacle utegerezwa gucamwo. Rero udafise kwihangana na hamwe vraiment woshika. Ivyo bitatu naguhaye. hari abaririmbyi basohoye indirimbo ayisohora nawe ubwiwe atarayifata. Icyo nico usanga peut-être muri studio yariko ararimbira ku impapuro canke baramwandika indirimbo, mais Lolilo ndandika nicara hasi kandi nandikira n'abandi. Ni indirimbo Kamedata namafata titre y'indirimbo nka emballage ifise byinshi bitsemwe indani. Iyo umuntu yumvise Kamedata yogira igicapi cahe indani kuko rimwe na rimwe twemeza ko ivyo muririmba ni vyamwa vyiwe biri muri mwebwe. Ufashe Kamedata nka envelope y'umuziki utegerezwa ko n'inyifato n'ukuntu utegerezwa kusedisa umukopine canke umugore wawe mu nzu, utegerezwa kumufata gute, utegerezwa kumufata nk'irigi. Sumwe ugenda ugataha muhira ugasanga umugore ngaho amakofi udajya kujya ibiki canke ukatangura kumutuka we wari mu bikite, nuzi ivyo yakoze abana, ivyo kurya, ivyo yavuye ku kazi. Peut-être hari ibintu byinshi bigora abagore, ugasanga umugore ari ngaho ararushe, umugabo oliye yo gushika we avuye ku kazi. Nibaza ko n'umugore afise akazi, umushigi muhira afise akazi, nawe atafise akazi, umenye ko arateka, aroza ivyombo, arakoropa mu nzu, arapanga ibintu, n'ibintu byinshi akora. Hanyuma ushiseyo ugashaka we akugirire vyose, me ukibagira ko nawe n'umuntu yakoze bijya vyose. Rero utegerezwa kumufata bien, ushise ukamubaza ukuntu yiriwe, ukamufata bien, ukamwereka ko kukwiriye niwe ubuzima bwawe. Uyu munsi abaririmbyi Lolilo bariko bararuka ni benshi, ariko ni navyiza tubanje no kubaha ababanje. Ubunye Lolilo abona gute bano baririmbyi bako bararuka, ubabona gute Galizo Manizo? Vraiment kuri jewe mbona ko mu Burundi turafise talent idasanzwe. Itala dufise ni impano vraiment Imana yaduhaye. Abacuraranzi bariko baraza barakora bien sana, barakora bien kandi ndabubaha naho bariko baraza. Nguko nakubwiye namanifata nk'umu underground parce que ndi parmi y'aba underground, ntegerezwa kwifata nk'umu underground kubera shike aho shaka. Rero kuri jewe aba underground cange aba upcoming cange aba star bariko baraza bose ndabafata cyo kimwe parce que barakora. Akazi kabo niko kabadefinisa. Akazi kabo niko kabadefinisa. Turagaruka twumviza indirimbo Kamedata amajambo yuzuyemwo. Yes easy. Yeah, nari nkeneye kumenya message canke ubutumwa Lizo Manizo yashatse gutanga muri no ndirimbo yatuzanye no munsi. Nashatse kubamenyesha umukobwa, umugore, umutambukanyi cange umumere, mumenye ko n'abamere bacu, n'abasista bacu, n'abasœur bacu, n'abatantine bacu. Rero tutegerezwa kubafata nk'amadiyama parce que umukobwa, umugore n'umugore mu nzu ni base ya famille, nubwo butuma nashikirije. Ese muri kino gihe Lolilo afise usanzwe amufasha mu mugongo bahanahana ivyiyumviro, ndiko ndavuga Brian Smith. Yes, asanzwe ari n'umudirector niwe gukorera amasanamu indirimbo zawe zose. Yana n'umunaje wanje. Tumenyereye kukubona muri kino gihe usoye indirimbo isohoka na video. Kuri Kamedata byagenze gute Galizo ko tubona audio yonyene? Twashatse gushanja system yo gukora parce que abantu bamenyereye clip direct. Rero ifoko tukora akantu kadasanzwe tubereke twinjiye mu indi style, tutegezwa kuzana ibintu bishasha parce que style twinjiyemo si style yo ngaha mu Burundi gusa, ni style yo kwagura imbibe, twagura imbibe z'umuziki, dushikisha umuziki wacu kure. Nivyo twashatse gukora. Byarigeze kunugwanurwa yuko ino ndirimbo uzoyisohorana na Diamond ndetse na Rayvanny, byahereye he kweki wayisohera wenyene?
indirimbo nivyo twari kwisohorana na Diamond hamwe na Rayvan mugabo igihe twayirungise bo Rayvan yari pre kuririmba Diamond Platinum yumvise yashatse ko indirimbo sigara iriguye wenyene ariko nitwo birandira ko cyane parce que n'umugenzi kandi yari yayishimye cyane yavuze ko ni style yiwabo nyuma indirimbo nahanuwe n'abantu badasanzwe abagenzi aba journaliste aba fans abaki barabwira Lolilo indirimbo iririmbe wenyene. Sariko Lizo kumbura imbere yuko tubandanya na Kamedata tugaruke gato kuri ico kintu c'ama collabo. Yes. Umaze gutwemerera collabo nyinshi ariko ntituzibone. Ndibuka neza yuko turi ahantu bita La Costa Beach waravuze yuko hagiye gusohoka indirimbo ya Lizo Yemi Alade, Lizo Chameleon, Yes. Lizo Wizo. Yes. Zigeze. Nkuko nababwiye twagize ingorane twese n'igiteramo wabonye ko kitahabaye parce que umuntu yari yakoze igiteramo twasanze apparemment no escroc hanyuma mwaramenye byakurikiye igiteramo aba musiciens bari kuza bose baranse kuza parce que yababeshe ni yabakwijije ivyo basavye. Yes. Kandi nibo twari twavuganye nibona ninasavye ko twokorana ivyo bintu kandi niwe yari yamaze kubashikana ko urumva izo ndirimbo zafuye bisigure ko izo collabo zirahari indirimbo zirahari mugabo no ndiko ndavuga amajwi yabo baririmbye ndavuga Yemi Alade Chameleon na Wizo ntabwo yahari kabisa. Abakunzi b'umuziki babitahure yuko collabo ya Lolilo Yemi Alade Lolilo Chameleon Lolilo Wizo atayihari. Asante.